Mu buzima turakwiye kwitonda, turakwiye guca bugufi, turakwiye gufashanya n'abandi, turakwiye kumenya yuko aho turi twahashikijwe n'abandi, turakwiye gutahura ko naho twaba dufise ibintu byinshi abandi babigizemo uruhara. Ibyo byose tubyibutse turakwiye guca bugufi. Nagomba ngaruke kuri iyi nkuru y'umugwizatunga canke uyu mukire yitwa Charles Grant canke Charles Grant mu gifaransa, mu kirundi twavuga yuko ari Carol Grant. Uyu mugwizatunga rero ngo yari afise amafaranga menshi, yari afise amasosiyete, yari afise ibintu byinshi cyane, ngo yari azwi nk'umuntu afise umutima ukanye cyane, gushika yaho atakintu na kimwe yikura. Bavuga ngo he was a cold hearted. Cold heart no kuvuga ngo kugira umutima wumye, umutima utagira urukundo, umutima utagira impuhwe, umutima utagira igisharara. N'yandi majambo, umutima utababara abandi. Uwo mugwizatunga rero canke mu kinyarwanda uwo bita umugwizamari, voilà, ngo yamira mu nama akomeye n'abandi bantu bakomeye, ariko ngo ntiyigera yiyumvira na rimwe gufasha ibikorwa byohindura ubuzima bw'abandi. Ntiyigera yiyumvira na rimwe gufata mu mugongo abafise amaproje yoteza imbere abandi, yohindura ubuzima bw'abandi. Yavuga ati jewe nta muntu nzofasha arakora cyane nkuko nakoze cyane aronke amahera nkayo naronse. Imyaka myinshi abantu batandukanye baramwituye, abari bafise imigambi yo guteza imbere abandi, abanyeshure bifuza ko abafasha ntiyigeze abafasha. Eka bo bose bamwitura, nta muntu n'umwe yafasha naho yumva yuko ivyiyumviro vyiwe bimeze neza byoshobora gufasha abandi. Charles Grant ngo yari arajwe ishinga no kuguma yongereza ubwo butunzi bwiwe. Umunsi umwe Charles Grant afatwa n'ingwara ikomeye ari mu biro vyiwe, aca yihutira kuja kwa muganga, basanga koko afashwe n'ingwara itamenyerewe. Avuga ati gerageza mu mvura iyi ngwara, naho vyoba bisaba amafaranga menshi ndayatanga. Abaganga bamurengerako, baragerageza barasubira baragerageza, ariko biranga. Baca bamubwira bati rero ntusubire no kwirirwa urasesagura ubwo buryo bwawe, rindira amezi makeya uritunganya kugira ngo uzotahuke umeze neza. Wampaye inka. Aha umaze gushika muri uyu mwanya bahubwira ati usigaje ukwezi canke amezi abiri utaramera imvi zica zimera. Muri uwo mwanya urosa akaryo ko kwandika ibitabo vyinshi cane. Charles Grant rero atangurira ngaho yiyumvira, asubiza ubwenge inyuma, araba babantu bose bamwituye akanka kubafasha. Aho rero muri uwo mwanya servo ibiri kwirakora nk'ugwembe kujya kumuravyo. Bash nivyo wakoze ukiri muto, ukiri umwana uravyibuka. Charles Grant rero atangura kubona igihengeri canke ikinogo kinini mu buzima bwiwe. Abona yuko bwa butunzi bwiwe atakintu na kimwe bumaze. Atangura kuraba ukuntu yari umuntu ahambaye, ateye ubwoba. Umuryango wiwe wamutemberera gake, abakozi biwe bamutemberera gake. Charles Grant niho yari akironka umwanya ukwiye ukuba mu gacerere. Charles Grant yiyumviriye kera guhera mu gatondo, ariko yiyumvira ku mugoroba izuba rirenze aronka umushitsi atari yiteze.
umushitsi yaraje kumusuhuza. Uwo nawe si uwundi yari umugabo yitwa Davidi. Uwo Davidi rero yari mu bantu begereye Charles Grant. Yari afise umugambi ukomeye wo kwigisha abantu. Yari afise umugambi wo kwigisha abana bantaho nikora, abantu bafise amikoro make yo mu kibano, kuko vyaramubabaza cane ukuntu abo bana bataja kw'ishure kubera amikoro make. Yegereye Charles Grant kugira ngo afashe uwo mugambi wiwe. Charles Grant aramurojeta, amubwira ati jewe ivyo kwigisha abantu sindabijejwe. Dawidi rero aratetegwa, aja kurondera abandi bantu wo mufasha, aja kurondera abandi bagira neza bofasha uwo mugambi, kandi kumwete yari afise wo gufasha abo bantu yahavuye aronka abamufasha. Rero kuri uwo mugoroba ahashitse, Charles Grant aramubaza ati uje gukora iki? Dawidi aramwishura ati mushinga ntaye Grant, narumvise ukumerewe, narumvise ibihurimwo, nari nciye ngaha kugusuhuza, kukuraba. Ati si ivyo gusa, ahubwo narinzanywe no kugushimira. Charles Grant ati kunshimira jewe harisho nagukoreye? Dawidi ati ego, narazanye umugambi wo guhindura ubuzima bw'abandi, umugambi wo gufasha abantu ba mikoro make kugira ngo bashobore kwiga, ariko ntiwashoboye kunyemerera kuwufata mu mugongo. Ati rero nje kugushimira kubera iki? Nuko naciye nkora cane ndondera abandi bantu banshigikira kandi ndabaronka. Ubu nubatse ishure rifasha bantaho nikora. Ubu abantu bafise amikoro make bariga, mbere abatari bake baramaze guheza, bararonse ubuzi, ubu batunze imiryango yabo. Ayo majambo Dawidi yariko aravuga acumita mu mutima Charles Grant. Abona ukuntu atigeze agira kigoro na gatoya ku guhindura ubuzima bw'abandi, kandi yarabishoboye. Charles Grant agira umubabaro mwinshi cane, agira akabonge kenshi, kubona yari afise uburyo, kubona hari ivyo yategerezwa gukora ariko atakoze. Aho iminsi y'urupfu rwiwe yariko iregereza. Charles Grant aca ahamagara abavoka biwe, arababwira ati nkeneye yuko habaho fondation Charles Grant. Ati iyo fondation rero izobijejwe gufasha utwigoro tw'abantu bakora ibishoboka mu kwigisha abandi kugira ngo bashobore gutera imbere, izofasha mu vy'ukuvuza abantu batagira mikoro, izofasha abatagira aho baba, izofasha mu migambi y'iterambere ry'abanyagihugu. Nuko aca ahamagaza Davidi, amubwira ati wewe ndakujeje igikorwa, niwe uzoba ujejwe misiyo yo guhindura ubuzima bw'abandi, niwe uzoraba abakwiye canke abariko baragira utwigoro dukeneye gufatwa mu mugongo. Ivyo Charles Grant abivuga n'amarira menshi, ati ndipfuza yuko ivyo ntakoze vyosigara birakoreka naho nzoba nagiye. Haciye indwi imwe yonyene Charles Grant aryamira ukuboko kw'abagabo. Ntivyatevye ya fondation itangura gukora ibitangaza, abantu batari bake, utwigoro tw'abantu dutangura gufashwa, haba iterambere rikomeye mu kibano kubera ya fondation ya Charles Grant. Charles Grant naho atabayeho ngo abone ivyamwa vy'ico gikorwa yakoze, inkuru yiwe yensipiye abantu benshi, inkuru yiwe yafashije abantu benshi. Abantu benshi batahura ko ubutunzi bukomeye ari ubufasha abantu mu gihe
ukibasha. Ubutunzi bukomeye n'ubuhindura ubuzima bw'abandi. Ko jewe ico nkoze ndakubwiye inkuru ya Charles Grant, sinzi ivyo urimwo, sinzi amahera ufise kuri konti ingene angana, sinzi ubutunzi ufise ingene bungana, sinzi inzahabu ufise ingene zingana, sinzi amazu ufise ingene angana, sinzi imodokari ufise ingene zingana, sinzi abamaze kukwitura kugira ngo ufashe imigambi yabo ingene bangana, ariko nizere ko hakuye icigwa gikomeye mugenzi. Sinzi imyaka ufise ingene ingana, sinzi n'isi usigaje kuba kw'isi ingene ingana, ni giki uri kurakora kugira ngo uhindure ubuzima bw'abandi. Aha ugize une étude introspective, aha wiyinjiyemwo ukagira evaluation, ukaraba mu mutima wawe, ukaraba ivyo wakoze n'ivyo utakoze. Aha ntiwosanga ufise igihengeri cyangwa ufise ikinogo nka kimwe Charles Grant yasanga afise. Usanga hari utwigoro canke abantu wirengagije gufasha kandi bari bakeneye vy'ukuri ubufasha bwawe kugira ngo bahindure ubuzima bwabo. Aba baririmbyi bati ivyo ufise byose, intambwe ushitseko yose yabikomeye cane, nimba ukomeye cane, ivyo wabishitseko kubera abandi. Intambwe zose washitseko wazishitseko kubera abantu, kandi niwaba uri kumviro abantu nibo bazoguserukako. Niwaba uri kumviro abandi nibo bazoguserukako. Charles Grant yagiye azabona David amuserukako, kandi yari yaramwituye araburica mu marira. Abo bakwituye ukabura ico amarira kandi warugishoboye, niwe bazoguserukako, ni nabo bazogushira mu kinogo umunsi uzopfa. Ubu turiko tuvuga duti dukeneye amadolari 100,000 twokoresha uyu mugambi tubana amahoro kugira ngo uhindure ubuzima bw'abarundi, kugira ngo abarundi bahindura ivyiyumviro. Abari bafise ivyiyumviro bibi bagira ivyiyumviro vyiza, hanyuma habeho iterambere, habeho kubahana, habeho kubana amahoro. Ivyo nivyo vyotuma dushika kuri wa munezero. Iterambere nyaryo rihera mu guhindura ivyiyumviro. Igurupe nihoramo kera vyagiye yana birabe kuri Facebook ndabatora, nokuri yari yanyigije ibintu nahinduye ivyiyumviro. Zari ingingo nk'imwe imeze ukundi, subira ku murongo sawa mutaha, bandanye twigisha muvyeyi sawa sawa. Ati je nari mw'ishure ry'abarundi bose, hanyuma telefone ikirononekara ndababura, subira kuronka inimero zanyu kuri Facebook. Ivyigwa vyanyu vyarahinduye ivyiyumviro vyanje, nahora mfise ivyiyumviro bimeze ukuntu, ubu vyarahindutse, subira ku murongo. Sesa twifuza ko abantu bahindura ivyiyumviro bagasubira ku murongo. Bibiliya ivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Vire rero dutanze ivyigwa bihindura ivyiyumviro vy'abarundi bose. Abarundi bari bafise ivyiyumviro bipfuye, ivyiyumviro vyagorodovye bigahinduka bakaja ku murongo. Voilà. Abari bafise ivyiyumviro vy'ubwicanyi bikabavamwo, abari bafise ivyiyumviro vy'ukuroga abandi bikabavamwo, abari bafise ivyiyumviro vy'ukwihora bikabavamwo, abari bafise ivyiyumviro vy'ukugira nabi mu buryo bwose, vy'uguhemukira abandi, voilà, vy'ukwiba bikabavamwo, bagasigara ari abantu b'intungane. Mbega Uburundi bw'abantu b'Imana bworeka gutera imbere gute? Aha rero dukura mu kubahamagarira gushigikira uwo mugambi, tubabwira duti bantu b'Imana, umuntu wese mu vy'Imana yamushoboje, mu vy'Imana yamuhaye, nashigikire ibi vyiyumviro, nashigikire uyu mugambi kugira ngo ushobore guhindura ubuzima bw'abarundi bose. Nico gituma ishure ry'abarundi bose ryaje. Mw'ishure bagerageza
guhindura ivyiyumviro vyawe. Wari ufise ivyiyumviro bimeze ukuntu, wize voilà ivyiyumviro vyawe biraja ku murongo. Nico gituma abantu bize usanga batandukanye n'abantu batize. Ubu rero natwe abarundi ntituriko turiga ivyo kw'ishuri, ariko turiko turiga ivyo mu buzima bwa misi yose. Gira ico utereye, gira ico ufashije kugira ngo uyu mugambi uje mu ngiro. Onezerwa niwumva abari abicanyi, abari abarozi, abari bari katamanikirwa mu guhemukira abandi, bariko bashinga intahe bavuga bati nukuri twarahindutse kubw'izo nyigisho, nukuri twarahindutse kubw'uwo mugambi. Wewe ivyo ntibizokunezera, ntuzoba wakoze, ntuzoba wahinduye isi. Wa musi ukuryamira ukuboko kw'abagabo wagera, voilà uzoruhuka ufise akanyamuneza ugira uti hari ico nakoze, hari ico nakontribuwe, hari ico nakoze mu buzima bw'abandi. Voilà tuzovuga duti naka yaryamiye ukuboko kw'abagabo, uyu yakoze ibintu bihambaye, uyu niwe yagize ibi nibi, uyu voilà. Hajya ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Ubutumwa ndabubwiye mwese, mugabo ndizera ko hariho abantu kanaka bwerekeye ashobora guhindura isi ikaba nziza gusumba uko twayisanze. Ivyo bisigura iki? Uko guhindura, uko gufasha guhindura ivyiyumviro vy'abantu bari bafise ivyiyumviro vy'ubube gito bigahinduka bikaba ivyiyumviro bizima, iko guhindura isi. Voilà uyo muntu yari umuntu mubi, mugabo yahindutse ubasigaye ari umuntu mwiza. Voilà wahejeje guhindura isi. Nimba uhinduye umwe, ugahindura batanu, ugahindura 10, ugahindura 100, ugahindura 1000, ugahindura umuriyoni, voilà wahinduye isi iba nziza gusumba uko wayisanze. Voilà niho Baden Power yavuga ati gerageza uhindura isi ibe nziza gusumba uko wayisanze. Uze ugende niyo wapfa, uze ufana akanyamuneza ugira uti hari ico ndakoze. Voilà mu majambo uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yavuze, yoba yaravuze menshi meza, ariko hariho ijambo rimwe yavuze ndumva na jewe linshitse ku mutima. Aho ndi hose nkuma ndarizirikana. Bana nk'abavukana duhereye mu ngo zacu, umuvyeyi agakunda abana biwe, abana bagakunda abavyeyi babo, abana bagakunda iyo bavuka, abana bagakunda gukora, abana bagakunda kugamburuka, abavyeyi bagafasha abana babo kugira ngo batere imbere bakabashigikira. C'est ça qui a manqué. C'est ça qui a manqué. None tubanye nk'abavukana, tubanye mu mahoro. Akantu ntasho kwabwiye mwebwe, umugambi ni tubana amahoro. Za yuko abarundi tubana amahoro, atawurya ugwara uwundi. Twifuza yuko tubana twubahana. N'abatazoba kihari baze bavuge bati votre passage reste vivant. Kuko ingorane zo gupfa, ingorane gupfa nabi, ugupfira abantu nabi. Ngupfira abantu nabi, ugupfira abantu neza, gupfa neza utanze contribution mu muryango ku gihugu no butunzi bukomeye cyane. Mana yanje Charles Grant vyagenze gute? Ati ubutunzi bwanje bwose bufashe abandi. Izina ry'iwawe ntirizimangane mu muryango wawe, bimenyekane neza yuko wakoze ukorera igihugu ugakorera n'umuryango, bakazovuga bati vy'ukuri iyo naka abakihari no munsi tuba tuze ku ntambwe ikomeye cyane, bakaba binovora votre passage mu gihugu c'u Burundi. Mvire rero ica abarundi tuzokwibukirako, wewe tuzokwibukira kuki? Kwibukira kugucura amavewiti 8 10 15, kwibuka ko wari ufise ama etage n'ama etage, kwibuka ko wari ufise konti iri garni, konti iri kwa mahera menshi. Tuzokwibuka ko wapfungishije abandi cyane, tuzokwibuka ko wishe abandi benshi, tuzokwibukira ku kibi. Charles Grant nta ciza na kimwe camuvako, yari yarakomantaje umutima yiyumvira kuvyiwe gusa, atiyumvira ku buzima bw'abandi. Ariko umunsi umwe asigaje iminsi mikeya kugira ngo ubuzima bwiwe burangire, arahinduka. Wowe uracariho, uracafise amahirwe menshi yo kubaho. Voilà
sindakwipfuriza ko wohinduka ugeze ku mfiro nk'ukwa Charles Grant. Pfuza ko wohinduka ubunyene ukicumvisa iyi message, impact yawe positive ikaba ukiriho uvyibonera n'amaso yawe, abantu bakagushimira bati nukuri warakoze, uri kurakora ibintu vyiza cyane, uri kurahindura ubuzima bwacu. Ubuzima bwacu buriko burahinduka kubera wewe. Nturindire kuzohinduka ugeze ku mfiro. Tunganya rero iherezo ryawe, iherezo ryiza. Tuba twatanguye nabi niko bimeze, mu ingorane zo gutangura nabi, ingorane no guheza nabi. Duheze neza. Uri kurakora iki wa Murundi we? Uri ngaha kugira iherezo ryiza aho uherereye, iherezo ryiza ku gihugu cawe, iherezo ryiza ku muryango wawe. Nico kibazo ndagusigiye. Murakoze. Reka nanje iki cigwa ndakirangirize kuri rino jambo. Uri kurakora iki wa Murundi we kugira ngo ushobore guhindura ubuzima bw'abandi, kugira ngo ubuzima bw'igihugu bushobore guhinduka. Amave witufise ntaca azomarira igihugu, ayo mave witufise, izo nzu, izo modokari, ivyo vyose uzobisiga ngaho uce wibagiranwa nk'utigeze abaho. Fasha uyu mugambi tubahana amahoro, duhindura ubuzima bw'abarundi. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanirize urugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Uri kurakora iki kugira ngo ushobore guhindura ubuzima bw'abandi?